Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tuza kubageza kamakuru biriko biravugwa bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi yoba yo mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano ndetse no muri CNDD FDD. Imbere gato yuko tuza kubabwira ivyo muri CNDD FDD ariko hari inkuru tuza kubanza kubashikiriza bimwe mu bakapiteni bongaha mu Burundi yaguye mu migwano. Ivyo bikaba vyabaye mu ntambara ya M23 ndetse n'igisirikare c'u Burundi muri Kongo. Niho muza kumvizamo koko vya bintu vyo muri Kongo vyoba bitoroshe. Ni mu gihe kuri uno munsi hari hategekanijwe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD. Amasoko aca akatubwira ko iyo kongre yigijweyo, ahubwo bikavugwa ko kuri uno munsi hakoranye conseil de sage, inama y'inararibonye. Bamwe bati urukino rurabandanya gukomera. Ahangaha kandi mu bagize muri uyu murwi ugize inama y'inararibonye hari umutegetsi yedeswe ko ariwe yoba ariko aratanga amakuru y'amanama ategura gukuza umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ese uwo mutegetsi we ninde? Ukaza kumwumviriza murano makuru mwidonido. Nkuko twari twabibagejeje ko kandi uyu mutegetsi yedetswe binavugwa ko yoba ari we ariko aratanga andi makuru y'ibiriko biraba muri leta, aho twari twanabwiye ko ashobora kugaruka muri leta abantu bamye bakomeye mu butegetsi bwa President Nkurunziza. Aha kazamwo Willy Nyamitwe ndetse na Albert Shingiro nk'umushikiranganje wa mbere yosubirira Gervais Ndirakobuca. Imbere yuko tuza kubageza ko ivyavuzwe muri inama y'inararibonye yakoranye kuri uno munsi igatuma habayo kwigizayo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe, reka tubanze tubabwire ivy'intambara yahitanye umwe mu bakapiteni b'Abarundi. Uyu akaba ari kapiteni Ephraim Niragira, umwe mu basirikare b'u Burundi baraye bahitanywe n'intambara M23 muri Kongo. Hakaba hari intambara ikomeye yarayihuje abasirikare b'u Burundi bo muri batayo y'indwi ya Tafok n'abagwanyi b'umuhari M23. Soko ryacu mu gisirikare ryatumenyesheje ko ibirindiro vyose vy'Abarundi vyatewe ejo ku mugoroba mu mwanya umwe. Gariki kirindiro carondegwa cari ikiri ku musozi uhambaye strategique bita Muremure. Ibitero ku bindi birindiro vyari bifise intumbero yo kubuza ko ikirindiro ca Muremure kironka abagitabara. Amasoko yacu akemeza ko abasoda b'u Burundi bataye kino kirindiro barahunga. Amasoko ava mu gisirikare c'u Burundi akemeza ko hari abasirikare 5 bahasize ubuzima. Abasoda b'u Burundi nabo bakaba batashoboye gutora ibiziga vyabo. Amakuru ava handi atari mu gisirikare c'u Burundi yo akavuga ko abasirikare benshi kurusha ngaho ariko bikaba bidashobora kwemezwa. Muri M23 bakaba bemeza ko bafashe uwo musozi waho rushirwako ibikoho vya Muzinga bikarasa ibirindiro vyayo. Nabo bandika ko haguye abasoda benshi, ntibavuga ibitigiri kandi bakuye ibigwanisho vyinshi. Ese kapiteni Ephraim Niragira ninde? Tumaze kumenya muri abo basirikare b'u Burundi baraye bahitimwe n'ico gitero ni kapiteni Niragira afise nimero matricule SS 255 ubusa bare indwi 8477. Ephraim yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 ku mutumba wa Gisanze muri komine n'intara ya Bururi. Akaba arinjiye igisirikare muri promotion ya 44 ya Isikamu. Iki kikaba kibaye igitero ca mbere gikomeye ku basoda b'u Burundi muri Kongo kuva baronse indongozi nshasha yitwa Colonel Ponsier Hakizimana batazira Mingi. Akaba hari haciye iminsi mike y'Imingi asubiriye Colonel Diandre Kavamahanga yerekanye ububegito budasanzwe mu gihe yari mu gihugu ca Kongo. Abasoda b'u Burundi babandanya gusemerera basaba ko boronka ibigwanisho bikomeye bijanye n'urugamba barimwo. Igisirikare kandi caradugije amafaranga igihe umusoda ari muri Nord Kivu, ariko abasoda kugeza ubu bakemeza ko badatahura ico bariko bagwanira. Bamwe bati ese igisirikare coba kigiye guhindura uko cahora kigenza ku basoda baguye muri Kongo? Si imiryango y'abapfuye izobimenyeshwa hoho izoshigikirwa canke se bizoguma uko vyahora?
Turahojeje rero umuryango wa Kapiteni Ephraim Niragira n'abandi baba bamaze kumenya ko babuze ababo, tukaza kubandanya dukurikirana amakuru y'ivyaraye bishikiye abasoda b'u Burundi mu gihugu ca Kongo. Aya n'ayandi yose rero ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucikanwa n'ayadushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenzawe, ano makuru kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwahaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nabibabwiye imbere yuko mbageza ko ino nkuru y'ivyaraye bishikiye ingabo z'u Burundi mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, bimwe mu bibazo bivugwa kuri ubu mu ntamatama nibijanye n'ikiringo ca kabiri ca Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ikoraniro kaminuza ry'uyu munsi ryigijweyo, ahubwo hakorwa inama y'inararibonye. Hariho abavuga icese ko badakeneye ko Evariste Ndayishimiye agaruka, bamwe mbere barenyuza ukumva ngo niki niyakimara azoba ari umugabo. Hari abandi wumva umengo hari ikintu biteze umwanya n'umwanya. Nako kandi umwe mu bapfungiwe dosiye ya Bunyoni ivyo we yivugiye bitangaje rwose, yagize ati burya mugenzi nta kibera ubusa, reka twebwe tube turikinze, akari inyuma karahinda, ariko nta numwe atomora ivyo ari vyo. Ugeze Igitegaho ibintu bica bihinduka, niko utwara umugambwe CNDD-FDD Gitega nabo bari kumwe bo bavuga ko bagwanira iteka ry'intara yabo, ko kubwabo nta wundi yotwara atari Evariste Ndayishimiye. Bamwe bakabona ko Evariste Ndayishimiye ari karasamara, bashobora kumupapura igihugu, bakavuga ko akwiriye kugena abanyagitega mu bibanza vyose bihambaye cane nko kurongora umugambwe n'igisirikare. Izo mpande zibiri kandi ntizibona kumwe ivy'ikoraniro kaminuza ryari kuba kuri uno munsi ariko rikigizwayo. Ikibazo c'ihindurwa ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD barakinuganuga, bakavuga ko amazina y'abashobora kumusubirira hari benshi, bavuga izina rya Ezekiel Nibigira, ariko bose baremeza ko gukura Reverien Ndikuriyo ari ikintu kitoroshe habe na gatoyi. Reverien Ndikuriyo burya ngo Evariste Ndayishimiye ari mu bantu atinya cane kubera ingene yapanze imbonera kure n'ingene afise abo bazinanye mu gisirikare. Umwe yabwiye ati ukabona barashoboye gukura Reverien Ndikuriyo racumenya ko Nevazo dutwara imyaka myinshi cane, ariko ukabona biramunaniye kumukura, racumenya ko n'ikiringo ca kabiri Neva ashobora kukibura. Muri CNDD-FDD ibintu birabandanya kunyuka. Ni mu gihe inyuma y'imisi 3 y'igikorane mpuzamadini ca CNDD-FDD Gitega kuri uno munsi n'ubundi nababwiye ko hari hategekanijwe ikoraniro kaminuza nk'uko vyanurwanurwa mu mwaka uheze, n'ubu ikibazo c'isubirirwa rya Reverien Ndikuriyo kiracavugwa. Naho Ndayishimiye yifuza kumwikurako, abikurikiranira hafi bakavuga ko Ndikuriyo nawe atari umwana bahinduza uko bashatse. Kuri uno munsi hari kuba ikoraniro kaminuza kongere y'umugambwe. Amasoko yacu akavuga ko hakoranye Conseil de Sage, inama y'inararibonye. Muri inama y'inararibonye rero havuzwemwo ibintu vyinshi, ari naho urukino rwa politike bamwe bavuga ko rwabandanirije. Vyashitse bagiriza umwe mu bategetsi bakomeye cane ko ari we yatanga amakuru yiba biriko birapangwa n'inzego zihambaye cane z'igihugu, cane cane kubw'inkuru yagiye habona iteguza gukura umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Nkuko nabibabwiye, ikibazo nyamukuru Evariste Ndayishimiye afise mu burongozi bwiwe n'abatavuga rumwe kumwe nawe, bavuga yuko bibereye mw'iragi rya Nkurunziza. Kandi nkuko twabibatangarije ngo hari intumbero Ndayishimiye we yoba afise yo gukomeza abahoze bakomeye mu ntwaro ya Nkurunziza, nayo rero ikabidahumuriza n'ubundi aba bariho kuri ubu. Abo bahoze bakomeye ku ntwaro ya Nkurunziza akaba ari ababona kumwe ibintu Evariste Ndayishimiye, ndetse ari bamwe mu bagenda bamugira inama z'ingene yovana umubano n'igihugu c'u Rwanda. Abo hakaba harimwo Willy Nyamitwe ndetse n'uyu wa Robert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu, kuko ari nawe ariko harakovya cane ngasubirira umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Reverien Ndikuriyo yerekanye inguvu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu akayajamwo mu myambaro isa n'iya gisirikare. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatevye kwerekana ko ariwe afise ijambo rya nyuma mu gihugu, ya myambaro arayibuza icese no mu manama y'ijoro arakurwako. Mu nzego nkuru z'umugambwe kandi Evariste Ndayishimiye yarashoboye kugena benshi muri basomambike biwe, aho mu ntango y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ariho hasubiriye kubona imvugo isa n'iyitandukanya abo bagabo babiri, aho Perezida Evariste Ndayishimiye we yavuga ko aciye umubano n'igihugu c'u Rwanda, mu gihe Reverien Ndikuriyo we yavuga ko ahagaze hagati ko ibihugu vyompi bigomba kumvikana. Ifungwa rya General Bunyoni n'ihungabanywa ry'abamwegereye vyaragabanije inguvu n'amanyama abo mwiragi rya Nkurunziza. Ingingo kandi Evariste Ndayishimiye yafashe yo guhindura amafaranga ibipapuro yarakoze kuri abo kubo muri urwo ruhande rwose, mu gihe Ndikuriyo we yeretse ibihangange bimwe bimwe biracisha amafaranga kuri konti y'umugambwe. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe agahita atanga itegeko ko iyo konti y'umugambwe ihagarikwa. Kuri ubu intambara iriko irarwanwa mu ruyeri. Reverien Ndikuriyo n'ubundi we ngarafise akarwi kiwe bakora amanama ijoro n'umurango. Nako kandi ngo Reverien Ndikuriyo we ubwiwe kuri ubu yakomeje ubugenzi afitaniye n'abashigikiye umugambwe CNDD-FDD ngaha mu gihugu. Mu ntara mu makomine ho yamaze gufata kurusha Evariste Ndayishimiye, gushika naho bamwe mu bagumya banga biyumvamwe ngo Reverien Ndikuriyo cane kurusha umukuru w'igihugu. Iruhande y'ingene asanzwe yarikomeje mu gupanga abatwara umugambwe mu ntara n'amakomine, Reverien Ndikuriyo kandi yaranakoze ingendo nyinshi cane hanze, abafise imigenderanire idasanzwe n'abatwara imigambwe icuditse na CNDD-FDD nka Chama cha Mapinduzi mu gihugu ca Tanzania ndetse na ANC muri Afrika y'Epfo. Ibi rero bikaba biri mu bimufasha gukomera, ariko bikongera bigatera ubwoba Ndayishimiye ko baca bamera nk'inkuba zibiri mu gico kimwe. Burya ngo mu bantu bateye ubwoba kuri ubu Reverien Ndikuriyo arimwo. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ashoboye kumwikura ko yotwara ikiringo ca kabiri, gusa adashoboye kumukura ko kuri ubu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ngo n'ico kiringo ca kabiri arashobora kukibura. Umwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi yavuze ko inyuma y'imyaka 3 n'igice ku butegetsi Evariste Ndayishimiye ngo vyamunaniye gukora umurwi wiwe utwara igihugu, ngo leta yiwe n'imwe muri leta ya mbere ijegajega Uburundi bumaze kuronka. Bamwe bakavuga ko nta kintu kinini leta ya Evariste Ndayishimiye ishoboye, ngo uretse kwama ahora mu ngendo hanze y'igihugu ndetse no guhora akora ingendo mu banyagihugu, akemera ko bimwe mu vyankenerwa vyifatiye mu minwe kandi koko vyaramunaniye. Aha haravuzwe nk'igitoro, haravugwa n'ibindi bitandukanye. Reka turindire turabe andi makuru ashobora gushirwa habona y'ivyavugiwe muri iyi Conseil des Sages, inama y'inararibonye, aho hapfunditswe vyinshi banavuga ko iyinyurana ryo bari kibandanya hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Aya n'ayandi yose rero yaragizwe ko ufyonde subscribe canke sabone kugira utaje ucikanwa nayo dushikiriza, usanga izo makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Imana ibahezagire aho muri hose, mugire ijoro ryiza.